Turabifurije umugoroba mwiza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye mwese turabahaye ikaze by'umwihariko tubifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Turi mu mugoroba wo kuri uyu nguyu wa gatandatu ku igenekerezo ya 21 ukwezi n'ukw'icenda umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze mwese abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye aho tugiye kurabira hamwe idonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri uno mugoroba. Tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane ariko aravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko cyane cyane tunagaruke ku yandi akomeje kugenda aravugwa mu karere k'ibiyaga binini cyane, ndetse by'umwihariko tugaruke no ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino mw'isi. Dore ingingo nkuru rero by'umwihariko turaza kugenda turagaruka muri kino kiganiro cyacu nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Nga mu gihugu c'u Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye ahejeje gutangaza amagambo akomeye cyane, yaje kugenda avuga ko rero by'umwihariko Uburundi bukomeje gutera kamo ndetse bunaterwa ubwoba ku buryo bukomeye cyane, namwe mu banyagihugu bakomeje kugenda baragaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane bamwe bahoze ari intwazangabo z'igihugu c'u Burundi bakaba bakomeje kugenda barakorana n'umwanzi nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru rero aturuka nga mu gihugu c'u Burundi aravuga ko inzego z'umutekano zamaze kugenda zirahishura yuko nga muri kino gihugu hoba hari amakuru akomeye cyane aragaruka, ndetse yerekana n'ibikorwa bitari byiza byaba biriko birategurwa ngaha kuri kino gihugu c'u Burundi, ahavuga yuko rero bamwe mu bahunze igihugu c'u Burundi cyane cyane abahunze mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu mwaka wa 2015 bagerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, ubu bwo bamwe biyamirizaga ikirungo ciwe kirungo ca gatatu, bakaba barahungiye mu bihugu bigiye bitandukanye by'ababanyi, akaba baje kugenda bashimangira ko rero by'umwihariko batewe impungenge no kuba abo bantu b'abarundi bakabaye baza gufatanya n'abandi canke bakabyozwa ibyo bakoze, ariko by'umwihariko bakaba bakomeje kugenda barakorana n'umwanzi ashaka gukomeza agandagura Uburundi. Ni mu gihe kugeza ubu ngubu by'umwihariko hagikomeje kugenda hagaragara ndetse hanerekana amakuru akomeye cyane by'umwihariko agendana n'uko by'umwihariko hoba hari ibikorwa bigiye bitandukanye byaba biri gutegurwa ndetse bitari byiza, ndetse bishobora kuzobera intambamye amatora. Turaza kurabira hamwe mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda amahama ukugwanya udukoko rero bwica bukongera bugakiza bikanatera ingorane. Ubushikiranganje bwo Rwanda bujejwe amagara y'abantu bwaratanguje rero kuri uyu nguyu bwaratangujwe kuri uyu wa gatanu uheze by'umwihariko uruganda rwo gupompa imiti yica rero ubukoko mu nkambi ya Mahama. Imvo ngo ni ukugwanya indwara ziturutse ku bukoko bukaze. Ahangaha hakaba harugwamo impunzi nyinshi z'abarundi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Turaza kurabira hamwe kandi by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo itangura ry'umwaka w'ishuri umuzigo ku banyeshuri ndetse no kubigisha bari barahunze. Ni mu gihe hamaze igihe by'umwihariko harabera ingwano, abanyagihugu bamwe biganjemo n'abarezi bagahunga, abigisha ndetse n'abanyeshuri bahunze intambara za gisirikare bakongera bakiga rero mu mashuri agiye atandukanye mu makambi. Barahanganye n'ingorane nyinshi cyane. Leta ntiyashikije rero by'umwihariko ibyo yari yemeye ko izobaha byose bikenewe kugira ngo ibyo bikorwa bibashe kuba byogenda neza. Bariko barasaba leta gushiraho rero ibyankenerwa byose kugira ngo by'umwihariko izo mpunzi zoroherwe mu gisata by'umwihariko cy'indero nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe rero ibibazo bikomeje kugenda biriyongera nga muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe hakomeje kugenda haribonekeza ibibazo bigiye bitandukanye, cyane cyane ibibazo biriko birategwa by'umwihariko n'ingwano zikomeje kugenda ziragaragara muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka kandi ku nkuru zikomeje kugenda ziragaruka ku gihugu c'ikibanyi cy'u Rwanda, aho bivuga ko rero nubwo imipaka yugawe hagati y'ibihugu byombi, ariko kandi biturutse ku ruhande rw'igihugu c'u Burundi, amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira, akaba ariko agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko ibikorwa bimwe na bimwe canke n'impunzi nyinshi cyane zaba zaramaze kugenda ziriyongera nga muri kino gihugu c'ababanyi cy'u Rwanda. Turaza kurabira hamwe
bamwe kandi byinshi bikomeje kugenda biravugwa hirya no hino mu isi. Wiriwe neza canga nkwifurije umugoroba mwiza bitewe naho uherereye hose, ndakwifuriza kumererwa neza nanakwifuriza weekend nziza. Turi hano kuri Burundi News TV, aha niho honyine ubasha kuba kumviriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya, aba yateguwe n'abamenyesha makuru by'umwihariko b'abanyamwuga babizoberenga mu karere k'ibiyaga binini cyane. Wowe twumviriza nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, mu ntara zigiye zitandukanye, ndakwifuriza kumererwa neza cyane. Abatwumviriza namwe muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro. Tunabaha ikaze ku makuru n'ibiganiro byacu tubandanya kugenda turabashikiriza. Abatwumviriza kandi muherereye mu bice bigiye bitandukanye nga mu bihugu by'abanyi by'u Burundi, abegereye ibihugu by'u Burundi, abarundi batwumviriza bari mu Rwanda, abatwumviriza bari muri Congo, abatwumviriza bari muri Uganda, Kenya, Tanzania ndetse n'ahandi, mwese turabifuriza amahoro y'Imana cyane, tunabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Abatwumviriza kandi by'umwihariko muherereye mu bindi bice, mwese turabahaye ikaze, tuyifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, twizere ko murameze neza. Nimba ari ubwa mbere usenga rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, by'umwihariko ukande by'umwihariko hirya gato ahantu hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo bajye barakumenyesha yuko ikiganiro gishasha kibashije kuba cyoshika ngakuri no mbonesha kure yacu. Ndabahaye ikaze mwese rero by'umwihariko amakuru reka tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta adafise vumbi by'umwihariko akomeza kugenda araturuka nga muri kino gihugu. General Major Evariste Ndayishimiye by'umwihariko ahejeje gutangaza amajambo akomeye cyane, by'umwihariko amagambo ateye ubwoba yaje kugenda arakura umutima batari bakeya, mu nyuma yo kongera kugaragaza neza yuko rero abahunze igihugu by'umwihariko bariko baragirizwa ibigendanye no gukora ikudeta mu mwaka w'2015 nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. By'umwihariko ngo baba bariko bakomeje kugenda barategura ibikorwa bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibikorwa by'umwanzi bishobora kuzohungabanya umutekano w'abanyagihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibi rero by'umwihariko umukuru w'igihugu akaba yaje kugenda by'umwihariko abivuga mu nyuma y'uko rero yatangazaga yuko inzego z'umutekano zikomeje kugenda zirakora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo zibashe kuba zohangana n'ibibazo by'umutekano muke nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ibi yabivuze mu nyuma yo kugurura ihiganwa ry'imiduga rero by'umwihariko ririmo rirabanga mu gihugu c'u Burundi, by'umwihariko aho akavumbi ari kose bariko bamwe bari batanguye kugenda barishusha mu buryo bwo kugira ngo babashe kuba binjira mu ihiganwa. Ni ihiganwa rero by'umwihariko ritanguye mu kwizamura, aho rero imiduga ishika kuri 12 itanguriye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomira. Ibi ngibi bikaba byabereye mu ntara ya Ngozi mu gice cya mbere bita Esa Libre, aho bariko basura akavumbi. Ni ibikorwa rero bikomeje kugenda bivugwa ko rero by'umwihariko harimo abarundi bazwiho gutwara imiduga bashika ku 10, harimo abanyakenya n'abagande n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. General Major Evariste Ndayishimiye yaje kugenda agaragaza neza yuko rero nubwo bamwe bakomeje kugenda barakorana n'umwanzi, nabo bakaba baramaze kugenda baraba abanzi, yemwe ariko akaba atahishuye amazina yabo ndetse by'umwihariko canke ngahishure aho baherereye. Yavuze ko icyo bazi neza ari ukubutasi bw'u Burundi budasinziriye ndetse n'inzego z'umutekano ziteguye kwivuna umwanzi uzagerageza kwinjira mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe amakuru adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira avuga ko rero by'umwihariko abiganjemo abari abayobozi bakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi, cyane cyane by'umwihariko abari bahoze mu nzego z'umutekano bakaba barahunze. Bivuga ko rero bo bariko baritegura kuzaza nga mu gihugu c'u Burundi kandi bakazaza baje gukuraho ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma yo kutishimira ndetse no kugaragaza neza yuko by'umwihariko badashobora gukomeza by'umwihariko kwihanganira ibikorwa bigendanye no kongera kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibi byose rero by'umwihariko bikaba bikomeje kugenda biratera umutima uhagaze ku banyagihugu nga mu gihugu c'u Burundi.
Kayanza by'umwihariko Kayanza n'ubuyira buto buto rero burazibirwa kugira ngo by'umwihariko babuze abanyagihugu kuja mu gihugu c'ababanyi cy'u Rwanda, aho bivuga ko rero hakomeje kugenda haribonekeza n'inzego zijejwe umutekano harimo igipolisi n'igisirikare kinafise impoho nini cane, aho bivuga ko rero baba baraje kubuza ndetse no kuzibura abanyagihugu b'abarundi bashaka kwinjira mu gihugu c'u Rwanda, mu nyuma y'uko rero imipaka yugawe. Ariko kandi ibi byose bikaba bitera umutima uhagaze mu gihe abantu bariko bibaza niba abasirikare bafise imbunda rutura baba baraje gucungerera umupaka, kuko abanyagihugu ubwa mbere by'umwihariko abarimyi bo muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza uburaruko bw'u Burundi basaba indongozi za leta kugurura utuyira duto duto twugawe by'umwihariko kubw'abarimyi, by'umwihariko ubwo buyira busanzwe rero bubashikana mu mirima yabo y'ibiterwa nk'uko bikira yatangazwa. Abajeje intwaro baramenyesha yuko rero bazibiye ubwo buyira kugira ngo babuze rero uwo wese yorahirahira akagomba kuja kugurisha umwimbu mu Rwanda yuko bizoba bitemewe. Abarimyi barafise agashavu rero by'umwihariko ntibacemerewe kuja mu mirima yabo n'ivyama n'imboga zabo. Ivyama rero imboga byaboreye rero mu mirima, hari imirima rero itegerezwa kubagarwa, aho naho rero by'umwihariko nyine nta numwe yemerewe kuja kubikora. Ubuyira rero buto buto burazibiwe, niko rero bivugwa n'umukenyezi afise abana bashika muri batatu. Mu bukene buzura inzara rero nk'uko babivuga, abarimyi basaba abajejwe intwaro kugurura ubwo buyira buja rero mu mirima yabo. Kubw'abajejwe intwaro rero muri komine Hungwe, utwo tuyira duto duto rero mu ntumbero yo kugabanya magendu ija mu gihugu c'ibanyi cy'u Rwanda, ngo niyo mpamvu boba baratuzimvye nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Turagabishije rero uwo wese azofatwa ariko rero agurisha mu kinyegero ivyimburwa byacu rero mu Rwanda, niko rero byatangajwe n'isoko mu ntwaro yo muri iyo ntara nk'uko biko biratangazwa. Mu manama rero menshi cyane ahuza abajejwe intwaro n'abanyagihugu, abategetsi bakuru rero by'umwihariko b'igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu bama bagiriza abanyagihugu baba ku rubibe rero kugurisha umwimbo w'u Burundi mu gihugu c'abanyi cy'u Rwanda umwansi, bakabita nabo rero nyine abansi b'igihugu kandi abahungabanya ubutunzi bw'igihugu, niko basanzwe barabita. Ni mugenga kandi muri kino gihugu cacu c'u Burundi abanyagihugu bakomeza kugenda biyamiriza bavuga yuko rero inzara iriko iraca ibintu. Mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda mu nkambi ya Mahama haragwamo n'impunzi zitari nkeya z'abarundi, abakozi b'ubushikiranganje bujejwe amagara batanguriye icyo gikorwa rero by'umwihariko mu gice cya zone Mahama ya kabiri igizwe n'ibisagara 8, aho by'umwihariko bariko baratera umuti hari udukoko by'umwihariko bavuga ko twoba tubangamiye ikiremwa muntu. Iryo pompa rero rikogwa mu nzu zibamwe abantu, ibikoresho byo mu nzu bisogwa rero hanze ntihasigare n'ahantu na hatoya rero hokingira ubwo bukoko rero. Amabutike abamotike bayo nyine arapompwa nk'uko biko biratangazwa. Tunezererewe kuko rero atamubu inda cange imbaragasa zo mu mpuzu cange se mu musatsi cange utundi dukoko tubangamira abana bacu tuzosubira tubona, niko rero impunzi zimenyesha cane cane iz'abarundi. Abarongoye abandi baherekeza abo bakozi rero by'umwihariko b'ubushikiranganje bariko bamenyesha ko rero ari uburyo bwo kugwanya ubukoko bwinshi cyane butera indwara nyinshi cyane harimo na malaria. Bemeza ko kandi kuva hatangurijwe ubwo buhinga bukorwa rero by'umwihariko rimwe buri mwaka abagwaye malaria rero bagabanutse mu mavuriro y'icyo gihugu c'u Rwanda. Nubwo rero biri uko nguko ico gikorwa hari abo gishavuje ku mpunzi, nta mpunzi nimwe rero iri muri abo hariyo impunzi nimwe arimwo impunzi rero by'umwihariko zitariko ziratererwa uwo muti nk'uko biriko biratangazwa. Kubera icyo gikorwa rero kibera iwacu hari kuba
bamwe rero by'umwihariko n'imiburiburi 10 mu mbuzi z'abarundi n'abanyekongo, gutyo kikaba cobaye rero igikorwa ciza co guhuza abantu, ariko kandi kubera ko bahembwa neza kumbure ntibashatse rero ko twumviriza ku nyungu ziwe nk'uko biko biratangazwa. Basaba ko rero mu bikorwa byo hanyuma ubwo bunenge rero bw'itunganyo rero bushobora gutuma haba amatati bwokosorwa nk'uko biko biratangazwa. Mahama haharugwa impunzi zishika ku ibihumbi amajana atandatu na bitatu, ahanini zigizwe n'abarundi bashika ku ibihumbi amajana abiri na bitatu nk'uko biriko biratangazwa. Ni mu gihe kandi by'umwihariko hakomeje kugenda hagaragara by'umwihariko ibikorwa bimwe na bimwe byo gufasha izo mpunzi kugira ngo zibashe kuba zoronka ubuzima bwiza. Ibi ni bimwe rero mu bikomeje kugenda biratangazwa nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Twerekeze mu yandi makuru akomeje kugenda aravugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe rero by'umwihariko ibibazo by'ingwano bikomeje kugenda birafata indi ntera, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba by'umwihariko biganjemo abarezi bakaba bariko barasabwa kongera gusubira mu bikorwa byo gutangura kw'amashuri, bariko barasaba leta yuko rero bokomeza kugenda bigishiriza by'umwihariko abigishiriza mu makambi bagiye baherereyemo, mu gihe gushika ubu ngubu rero bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko bafise ubwoba bwo kongera gusubira mu bice biriko biragenzurwa n'umuhari wa M23, mu gihe hakomeza kugenda haragaragara ingwano nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ni mu gihe rero kandi n'impunzi zimwe na zimwe zikomeza kugenda zigaragaza nazo zerekana neza yuko zifuza kongera kwisubirira mu bice by'umwihariko zahozemo, ariko kandi gushika ubu ngubu bakaba bariko barasaba leta kubo yotanga ibikoresho bihagije hanyuma bagatangurira amasomo rero mu nkambi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR by'umwihariko ryaragaragaje ko impunzi z'abarundi ziba mu Rwanda ziyongereyeho amajana 635 mu mezi 8 y'umwaka wa 2024. Raporo ya HCR iragaragaza ko kugeza ku igenekerezo ya 31 ukuboza kwa 2023 mu Rwanda hari impunzi zishika ku bihumbi 134 by'umwihariko n'amajana 593 zirimo abanyekongo bashika ku bihumbi amajana 83 by'umwihariko n'impunzi amajana 332 iz'abarundi ibihumbi 50 n'amajana 411 izaturutse muri Libya rero amajana 655 n'izindi zishika ku 151 zaturutse mu bindi bihugu nk'uko biko biratangazwa. Bigaragara yuko rero umubare w'impunzi z'abarundi watanguye kwiyongera, ubwo rero umubano w'u Rwanda n'u Burundi wazambaga bigeraho rero ubufunga imipaka muri Mutarama umwaka wa 2024. Kugeza ku igenekerezo ya 31 Mutarama umwaka wa 2024 impunzi z'abarundi ziba mu Rwanda ziyongereyeho rero 150 zigera kuri ku bihumbi 50 n'amajana 561 nk'uko rero bigaragazwa na raporo y'iri shami rya ONU. Umubare w'impunzi z'abarundi warakomeje kuzamuka ukwezi kukundi ugera ku bihumbi 51 n'amajana 46 ku igenekerezo ya 31 Kanama mwaka wa 2024 ugereranyije by'umwihariko nuko zahoze ari 50 n'amajana 411 zari muri icyo gihugu kuva ku igenekerezo ya 31 ukwezi kwa mbere. Ubona ko rero hiyongereyeho izingana n'amajana 353. HCR iragaragaza ko rero impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda zibarizwa mu miryango ishika kuri 17 ndetse n'imiryango amajana 735 muri zo rero zikaba zarasabye ubuhungiro. Mu mpunzi z'abarundi harimo rero 46% zifise rero imyaka iri hagati ya 0 na 17 y'amavuko, 50% zirafise iri hagati ya 18 na 59, naho 3% zirafise imyaka irenga 60 na 80%.
kwijana ziba rero by'umwihariko mu nkambi, izindi 20 kwijana ziba mu miji nk'uko biriko biratangazwa. Mu mpunzi z'abarundi rero nk'uko bikomeje kugenda biragaragara, bivuga ko rero zikomeje kugenda ziriyongera ku buryo bukomakomeye cyane. Inkambi ya Mahama iherereye mu karere ka Kirehe iracumbikiye impunzi z'abarundi ziharugwa mu 40,869. Umujyi wa Kigali ucumbikiye impunzi z'abarundi zishika ku 7,757. Umujyi wa Nyamata mu karere k'Ibugesera mu burasirazuba bw'icyo gihugu uracumbikiye impunzi z'abarundi zibarugwa by'umwihariko mu 1,991. Naho umujyi wa Huye mu majyepfo y'icyo gihugu ukaba ucumbikiye 768. Iri shami rya ONU riragaragaza ko impunzi z'abarundi zishika ku 26,539 ziri mu Rwanda zaturutse mu ntara ya Kirundo, 11,635 zituruka i Bujumbura by'umwihariko, mu gihe izindi zishika ku 5,008 by'umwihariko zituruka muri Muyinga, izindi 8,194 zaturutse mu zindi ntara zigiye zitandukanye. Hakaba ariko rero hasabwa yuko by'umwihariko igihugu cy'u Burundi cyogerageza gucyura impunzi zacyo vuba na bwangu nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande bakomeza kugenda basaba yuko ibikorwa bigendanye no kugara imipaka rero byovanwaho, mu gihe gushika ubu ngubu rero hakomeza kugenda ribonekeza ibikorwa bitari byiza by'umwihariko cyane ibi bikorwa bigendanye by'umwihariko no kugara imipaka bikaba bikomeje kugenda biragira ingaruka ku buzima bw'abanyagihugu, ku buryo bamwe rero bariko baranafata icemezo cyo kujya by'umwihariko mu bindi bihugu gushakirayo ubuzima, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko harakomeje kugenda haragaragara impungenge ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye bigendanye n'umutekano w'abanyagihugu ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe ubuzima buzimvye harakomeza kugenda hibonekeza n'ibindi bibazo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, twongere gusubira mu masaha ari imbere.